ndabaramukije je nitwa Mbazumutima Thierry sanzwe ndumukomersa Bonjour mwese, je nitwa Mukunzi Santa Princia hama mu buzima busanzwe novuga yuko nkiri umunyeshuri ariko actuellement je suis en stage nivyo. muri relation ya Jewe na Mukunzi Santa Princia ngene vyagenze nibaze ko ni birebire gose ariko umuntu agerageje guca ku masonga uyu kuntu twahuye Jewe narakunda guca hajya kuri lycée municipal Rohero hajya kuri Monima nkahaca ndengana n'imodoka hama ko nagenda umunsi wa mbere namubonye ndabona ari kumwe no mwana n'umupeti twakinana football munyuma ndamubaza ati ujya muntu nabonye mutahana abahe woshobora kundosa nimero yiwe kubera nyene twahurira muri football n'uwo mupeti wewe yabona yuko jewe ngize relation n'uyu yuko ataco byo mutwara ahubwo byo muryohera dufate ngiye nko kumuraba akagira akantu ushobora kumusigira cyaye muri football tugacokozanya niko guca rero mu nyuma arambwira ati uzoze ndakwereka iwabo ati mugabo tuzokwinjira je nzogerageza ndamuhamagare naho uwo munsi ndagenda ndashika ndamuhamagara baramuhamagara araza ashitse ambwiye ati ko waje kundaba wewe je naye nipfuje kuza kukuramutsa carambwira ati wahejeje ati kumenga uri kurihuta cyane none ati ntidushobora gutera inkuru na gatoya arambwira ati vuga ndiko ndakumviriza burya ari cyakurikiye acambwira ati burya jewe ngira asubire muhira umwanya uheze ni munini duhagararanye ngaha twari duhagararanye hajya kwibarabara kuri 12 ca ndamubwira ati okay wewe genda basi mpa nimero ya telefone nze gukwandikira message ninashika nimero arayimpa ndandika message ya mbere ntiyanyishura ya kabiri ntiyanyishura acaza kunyishura ku munsi ugira gatatu nimba ntihenze niho yagiye kunyishura acambwira ati ivyo uri kurambwira sindabitahura ati muga turashobora kuba bagenzi basi ico yaranyemereye ati turashobora kuba bagenzi mugabo tuba bagenzi bya hafi na hafi nanje nkuko narinzi ico ndiko ndarondera kandi urumva yari muri secondaire yari muri 8e année nanje aho nasa n'umuntu nahejeje humanité umva yuko hariho nkunzeye munyuma rero naho nuko duca turabandanya ndamwandikira kusubiza akambwira ati burya telefone umukozi yayinyimye muga yazi yuko yarafise aga telefone gatoya muga mu nyuma rero harageze igihe tuza turandikiranira buke mu nyuma duca dusanga twagize haragera igihe ndamusaba yuko twobonana araza ndagenda kumutora duca turagenda twicara ahantu turaganira ndamubwira ati je ndagukunda bimeze uku nta wundi muntu numwe ndabona jewe no mbona yuko yombera umugenzi mu nyuma acambwira ati genda nzokwishura mu nyuma ko nagenda buke niko nawe muri we yagenda aranyiyumvira buke nyene mu nyuma rero niho byaciye
ndamubwira ati burya uno munsi tuze kuja hana ndagutwara nongere ndagutahana. Arandahira ati ntibyukunda yuko twogenda ahantu je nawe wa plus turi babiri, ahubwo ikintu gihari mbwira ibyo ukeneye kumbwira hama mpeze ndaguhinyisha. Byarangoye gushoka ndudurirako, gushoka ndamubwira ko ndamukunda cyane. Mugabo ico yakoze yarambwiye ati wewe ko mengo hari ibintu udakeneye kuvuga, bivuge hama tugitorera inyishu. Ndamubwira ati je ndagukunda, ndifuza yuko wombera umugenzi, umukopine. Cambwira ati nzoguhinyisha. Buke rero Niko mu nyuma akatinya kunyerekana mu bagenzi biwe, cyangwa numvise ahantu bagize aka rencontre nabo bagenzi biwe nkagendayo, mugabo akerekana yuko atakintu na kimwe kiri hagati ya je nawe. Burya rero nibaza mu nyuma rero niho twaganirira cyane, ambwira ati ndavyemeye mugabo kugira uzoshike muhira uzoze kundaba muhira, abavyeyi banje barakaze. Ndamubwira ati nukuri jewe muhiri wanyu ntiharagira yuko niyerekana, reka tube turagenda buke hama ikizokurikira nihagera ko abavyeyi batumenya bazokumenya. Mugabo jewe muhira bimaze gufata intumbero, muhira je yaraza abavyeyi banje bakamwishimira, abo tuvukana bakamwishimira, nanje kunyene. Munyuma rero Niko yagiye, munyuma nawe acagenda arankunda buke kubera yabona ingene muhira bamufata. Yarashobora kuza muhira atariho ndi, nkasanga yagiye kuramutsa abavyeyi abo tuvukana, je nkaza numva ngo erega wa mugenzi wawe yamye ngaha. Munyuma nanje rero bica bituma mbona yuko no mukunda kurushirizaho, ko nari ifise na jewe navuga ati urya ko mbona anyigira ku tuntu twinshi, nzoraba ingene shobora kugira kwekiribra n'uwundi, uyu ni yanka nzocenja. Mugare burya ibyo byo ku ruhande yagiye arabinkuramo buke. Yari umwana aciye ubwenge, naho ndamusumba imyaka itari mike, yari umwana aciye ubwenge. Ibyo twayaga byose yararegistra mu mutwe, kaza numva rikanyibutsa ikintu namubwiye haciye inseme, kumva rikarabinsubiriramo mugakaca kure na kure. Nuko rero ingene je noba narashoboye kugira guhura nawe, ingene twatanguye nibaza ko ari ivyo. Je ko twahuye, wewe avuga yuko yambonye, nuko atanayivuze yarambwiye ko ndamukije muri souvenir yanje iri hafi ntavyo nibuka. Umuhungu yavuze yuko twari turi kumwe, twarabana n'inzu zararabana gutya. Hariho n'abahungu twigana, abahungu biga kwishuri wacu kuri Semispa Rohero. Barakunda kuza baje kumuramutsa, ashavuga ati bon, umuntu wo mu classmate wacu muduhamagarire tumuramutse. Kwera rero wewe yari umwishikira muhira, mubanyi agacaza ati nguramutse banaka twigana baje kundamutsa. Nkasohoka nkabaramutsa, rero uwo musaza kuntora ngo nje kumuramutsa, nagira ngo ni la même chose. Nkaguma ndamubaza ati none ni bande cette fois-ci, kuko hariho abantu baze kundamutsa nkambwira ati ya abo je ndabaramutsa, n'abandi baza nkambwira ati okay ndaje ndabaramutsa. Mbwa dusohoka ntigeze ambwira ngo ni naka yaje kuraba, nkari no kubimbwira kurumva ko ntayenda namuzi. Kandi nari umuntu akunda sinzi vocabulaire nakoresha, arakana akunda kuvuga ngo indobo. Gutanga indobo ni ibintu nisanzemwo, niko nari imeze.
niho naca ndamubaza ariko arambwira ivyo mbwira ati none wahejeje ndashobora gutaha wamengo ndi pressé kandi nivyo ko nari savye bakara sikuvuga ngo abavyeyi bose barakara nari umwana umbwiye ikintu kigiye mu mutwe cyari ico nyene nagifata uko ati mwana ntuzi ukora iki ibintu nibibi naroshise uko nyene nta bintu byo kwimvira ku ruhande duhura rero naramuramukije turavugana duhira kumuha nimero yanje ma message sinayishura ikirenga sinayishura cyane nkamishura aciye nk'umunsi imisi ibiri cyangwa umunsi wose nkamubwira ati telefone si umukozi mugabo telefone yari Wanje ndayifise mugabo petit à petit twashaka kuza turahura tukaramukanya ahaciye akavuga uti ndi hafi ngaha yarakunda kuza kuri terrain iri hafi yo muhira ati ko turakina match ati turahejeje uze kuza cyangwa uze kuza kuraba match mbwa nkaca nimba aza kuba kina match aza kuri kumwe n'abantu benshi bazinanye umva namye ndi umuntu atakunda kutira attention umva n'umuntu ahantu mpagaze ahantu gacahamagaye izina ryanje abantu bose bacahinduka kundaba ndaba destabilize ukuntu rero naca mpengera hejeje gukina akaba ariho nkaca niregera isaha ati match baza kumara iminota akaba ariho ngenda ndamubwira ati rero uraho uvuye muri abo bantu dushoboye kuja ku ruhande hari hamudamutse kuko muri abo bantu ni benshi kandi plus bakubona plus bahojisha mu mutwe ati naka n'umukopine wa naka et pourtant ntivyari bwabiri histoire iri confirmée kebuke ko nyene nanese n'umugenzi yaba hafi iwabo umugenzi cyane nkaca kumuramutsa aho nari nza naramaze kuja muhiri wabo nkaramutsa abavyeyi bakambona abavyeyi bitwara hano mibara bakandamutsa nkaca nkamuramutsa ntanamubwiye nkasanga si hari nkaramutsa abahari murumva mu mwanya wose nashaka guci wabo nkabaramutsa ariko nigira publicity ngandi jewe kuri je ntivyari ivyo kwari kuramukanya bisanzwe mugabo urumva mu nyuma barahevye bahaguma bamubaza ati none naka ko yaduhevye ari hehe nuko vyagiye ni histoire ndende mais uko nogenda ndacagagura yarambajije arambwira ikiri ku mutima kambwira ati je nzokwishura ukuntu nashoboye kumishura akamubwira ati yego entre temps niga muri 8e niga muri 9e je me rappelle nararaba abandi bose ati bagendana nabanaka nkumva ati none ivyo bintu est-ce que bimeze gute est-ce que wawe yumva umeze gute uri kumwe n'umuntu mugabo urumva yuko nari umwana niko no bivuga nari umwana mugabo asetage la hari gihe wono mengo rakuze bipota uri umwana tuvuga ati est-ce que abandi ko bafise abantu baba biyumvamo gute ati none je sino bijamo kugira numve nanje iyo sentiment bagira numva ati baba biyumvamo gute bari bahabwa keya ibikini nkumva nyene wicaye mu bantu kumva niyo histoire nta kindi kintu bariko baravuga wowe nawe uri ngaho bushbe kubera nta kintu kimwe na iso office utanga niho nabona kumwemerera turatangura histoire mugabo naramutinya kandi naho dufitaniye imyaka écart ni simike je ntavyo narinzi kuko iyo nza kwimenya sinzi yuko twari kuba tubirimo mugabo imigambi y'Imana nageze kwimenya mu nyuma yuko nsumvye imyaka myinshi ndamaje tubijya hagifise imyaka ingahe nawe arambaza burya ufise imyaka ingahe tuza gusanga imyaka iri hagati iri hagati ni myinshi tutari tubizi maze kumwemerera umva yari novuga yari relation yanje ya mbere kandi uko abantu bavuga yuko relation ya mbere kenshi si bose mais umuntu kunzi igambye usanga mukunze cyane ndavyisanga muko nyene biraguma muko nyene turamana imyaka turagumana uko nyene biza kubandanya neza histoire yuko twahuye nuko